So aussi BAHEBIYAKE. Qu'est-ce que tu fais là? Nous faisons visiter. Visiter l'animal. Visiter l'animal. Bah. Qu'est-ce que je t'ai... Qu'est-ce que... C'est quoi ça? Je apana ibintu byo kugwa. Iyo ni nko hiyo. Yo sinko. None. Ndakubari. Juranze ndibaza. Juraze je ndi intare. Nyimba wasi ibintu byo kujana. Muri aka gashamba, muri aka karere aka. Hagenye hajya mu mwonga hajya na ntari ibamwo. Nta kintu kibamwo kibi je nyamangani. Nibaragasa. Moi je suis Tupac. Ce n'est pas BAHEBIYAKE. Moi je suis Tupac. Tupac. Orutana. BAHEBIYAKE. Sasa uko unaenda wapi? None nushaka ko twicara? Je shaka ko twicara tuyage. Sasa je shaka ko twicara. Je nicare ngaha ku gatebe nawe mbone kururira ngaha ibyo. Shaka twicara ku gatebe. Ega agatebe niko bimeze. Je kwaza ngaho urumengo rwo kwansuzugura ngoma ndakuraba hejuru mu kirere umengo uri Imana. Kandi je mbashaka umuntu ndamurabuko. Ariko rabo rero ngira ukure. Voilà. Wowe icara ngaha je nicare ngaha hejuru. Je tuya ntacurira turabe. Kunzi banyishu meje je no kuri ndabona BAHEBIYAKE karabaye. Rakabarere gwako wambwawe. Je ndi imbwa none BAHEBIYAKE. None wakusa ni imbwa nyene. Icara rero tuyage. Mr. Ikara nikikara yose urabona ndako. Voilà. Urumva Zakayo igihe Yesu yari kararengana yace yurira igiti. Uwo kuvuga uri je ndi Zakayo. Yes. Tali bakunzi ba INYISHU media murakomeye meze fresh muri good je meze neza cyane jewe ntari Jesus Carmelo imbere ya kamera inyuma ya kamera hari inde hari Bobo Vanchi. So uyu munsi nkoko nabibabwiye ubwambere yuko twagiye kugira gute twagiye kuraba BAHEBIYAKE mu ntara twumvise ko bamubonyemwo umunsi wa mbere baheruka kumubona bamubonye mu ntara ya Rutana natwe gushikiza isaha twaje mu ntara ya Rutana murahabona ndibaza na hano ruguru vraiment biharage bararima ibigori bararima ndabona ni munsi iri imbere biri kwera rero batubariye ati BAHEBIYAKE ari muri no ntara natwe tuvuga ati nta kuntu twaguma twicaye mu gisagara twicaye mu biro tutabona mu boss wacu ntituzi yari ntituzi byamushikiye gushikiza isaha tukazananye rero na Bobo rero hano batubariye ngo tuduge kubera twagiye turerekana iki ifoto ziwe twagiye turerekana amafoto yiwe ahantu yoba yaragiye ngeze ifoto ziwe twagiye turerekana anye iyi ni foto aheruka kuyifotora kuko murabona na telefone yiwe yarayisize nje ndayifise aha rero tuko turagenda aha rero je mu biro namubariye Beni tuzanane Beni aranka cambarira kuze na Bobo ati tugende mu Rutana buri twazindutse tuja mu Rutana ubu turi hagati y'amasaha ya saa 4 twamaze gushika mu Rutana ubu tuko turagenda twaduze imisozi miremire twaciye ahantu henshi cyane ariko Bobo wicunge kuri kamera niyo none kare hama batubariye ngo tuduge ngino ruguru ngo hari umuntu babonye basuko onye ariko uwo muntu numva menga bamuvuga uko ndi kuntu je sinzi ko ari we boss wiwacu ntavyo nzi gushikiza isaha nta n'umuntu mbona nobaza ahantu nta muntu mbona nobaza have nobaza gusa ndabonye umupeti habe ndamubaza vimbazo jya mupeti ndabe ko barira ko amuzi uwo muntu nitugume tugenda ari giyo tutazi kuko nubundi nta nubwo yaduseze yagiye peti gute meze neza ngo ndamutse uratinya ubonye abantu we baramutse witwa nitwa Ndaye Ndaye jina hari ikintu nashaka ndakubaze Ndaye hari umuntu je ndiko ndarondera bambarenga ba muri bino bici uyu muntu umaze kumubona uramuze kumubona umenga ni wa mugabo urupara aheruka kwimuka hajya afise urupara Naretwe none ukafise imishatsi wafise urupara uwo muntu basi tugende twereka ahantu aba tujane twereka aho hantu abo umuntu abanyene nga abahajya afise urupara urupara nyene gwera urupara none mubonye ahora ameze gute afise umugore canke nta mugore
nta mugore afise. nta mugore afise ni wenyine rero have tugende abantu kumuhana uyu izina ine wanyu mu Rutana ibintu byanyu birayobeye abin nino acayo gute kumengino nta bantu babaye canke ducina bobo icunge turaba ukuntu ucina voilà ok uriya niyo bobo ndabira urya mbona ari bahebiyake cane bahebiyake nibiki bahebiyake sasa aussi bahebiyake qu'est-ce que tu fais là? Nous faisons visiter l'animal. Visiter l'animal. Bye. Qu'est-ce que je t'ai qu'est-ce que c'est quoi ça? Bakunze banyishu media. Turabo muri inyishu media. Sasa tujui bahebiyake. Iki? Twe turabakozi bawe inyishu media. Inyishu media? Qu'est-ce que signifie inyishu media? Bifaransa byaduze so bakozi banyishu media bifaransa. Qu'est-ce que tu fais ici? Iyi ni kamera. Ni kamera iyi. None bani musoko ni mukaruguriro cyane. Twe dushaka kumenya byagenze gute gushikiza isaha tukubone ngaha anye. Mu gisagara uravuye yuburi ngaha anye mu Rutana. Izo ndagara wazenye ngaha nizibiki. Ndagara ngaho. Abantu bose. Qu'est-ce que tu fais ça? Iyi ni telefone yiwawe. Hari abantu benshi bakurondeye cyane baragutelefone. Iki? Telefone yako. Telefone yaje. Iyi wawe. Reka ngende kuvoma. Vome none we bahebiyake uvome. Wiwawe ufise amazi mu nzu, ufise amatara. Karimwe ibintu. Ibiki. Bayatsa gute kwasa? N'urufunguruzo. Sasa siwenje unajua shema. Mane, tureke ibintu byo. Izo ndagara ziri ngazi ko zirasamarira umuntu nkaje. Nta rudagara na rumwe ruhari, nta nimukeke n'umwe hari. Nibiki. Sasa bahebiyake birende. Sasa bahebiyake sasa birende kaye. Costume, murote. Yungu nani? Je muranteye? Nyumba 10 ari. Je ndondera nyumba 10. None ibi ni biki? Ahi wanje ko abantu bose raba abantu raba. Sasa wengani wawe kuva ryari? Urupara warimwesheje urupara twagahera ukufise imishatsi warabaye nabi bahebiyake. Avodiyo. Aba bantu no babazanye ngayo wanje. Mwaje kuntera. Turafitanye amatati je na wewe. Muna bosi wetu. Umviriza ndakubariye twige turabakozi bawe. Bosi wenu. Twe turabakozi bawe. Koza wewe witwande. Je nitwa Ntare. Ntare ni gihe. Hayi wacu na Ntare zihari. Ari nari nga. Raba bose. Na Ntare hiri nga. Amurisi ni juu. Je nguma numigwa. Asha ndumiwe nukuri. Ndumi. Ewe. Ingo. Ko wirutse. Sasa iyi costume basuritoa wapi? Ivyo biswahili byawe uriko uracatagurira. Uru costume nirugukwiye. Mani tureke ibintu byo gufyitiriza kwanza. Waje kuri mino mu Rutana. Byagenze. Ndi umurimyi. Ikibazo kiri. Kuva ryari? Kuva mu 1989. None wese we nuri bahebiyake? Bahebiyake ni giki? Igisirei ni biki? Ni biki no gupfa? Mama we. Ko abantu usigaye mu bugenizi ubuzima bw'abantu. Ngo yarasaze tugaharira ngo yarabaye nabi tugaharira. Iyi ni microphone. Bahebiyake. Hawagabo kinzobe nako nakara. Sasa tubarire ujya bamwita bobo none kara kamera. Kuze nawe yasigaye hajya hepfo ni yari. Nawe nyene yagiye kukurondera hariya. Nawe nyene yajanye telefone azararondeza avuga ati ikintu cyo ni iki. Kiri gikamera. Shawazi. Je ndabona mwebwe. Ndikushikiza sawa cyo bapeize. Sasa hii ndio nyumba yako. None ni biki? Tuone mu nyumba yako. Kuze njoo uone. Musegetera nguja. Unabiona? Sasa bahebiyake.
none tubari washikiwe n'ibiki je nashikiwe n'ibiki ntazara mfise office ndi mu buzima bwiza none hama ino naho gute probleme nuko wasize company yawe hariya anye company y'igiki ikinyamakuru cawe ca inyishu ikinyamakuru n'igiki RPA studio yawe ko yahinyanyura amasanamu studio n'igiki umugwi wawe ukina amafilme byose bita hariya ariko je abantu bazana habi kweri se none ivyo nibigeragezo cyane bosi wetu kandi qu'est-ce que tu fais l'animo qu'est-ce que hakuna animo animo ni bikoko Venezuela biscuit qu'est-ce que tu fais ça ibi biki ico ni giki kugumunyereka iki ni gikamera inye none se wabiguze ibi wenje ibintu nwa je naguze ibintu nk'ivyo none se watanze amafaranga yawe kubi je ndi mu bikogwa ibi ni mureke kunsamaza mama we bosi wetu sasa huku naenda wapi sasa apana dufashiki twe dufise ibibazo nyabaki ndabafasha wetu bamaze abantu baguma bakurondera kwiti iyi ni telefone yiwawe telefone basi yime nimba ari yiwawe ni wawe itore abantu baguma bakurondera murabona ko bamaye telefone murabibona singene induru rero sasa twende ibi ma microphone byote ni byako moi je suis Tupac ce n'est pas BAHEBIYAKE moi je suis Tupac orutana mu giharo imuziye urahazi imuziye harwande y'umupaka wa Tanzania n'ubu none niyo wasari qu'est-ce que je niyo wasari je nasaze erega wabantu basi uriko ravuga n'umusazi cyo nivyo mbona iyo uriko ravuga n'umusazi ukamwishura nawe yerekana neza ko nawe uri umusazi byagutuviriza impuzu nkizi kandi umviriza izi mpuzu zanje zirasuvye ibe iyo impuzu yawe akunda BAHEBIYAKE angalia ya force ico ni kirato cera kirato cha John none nico gifisa akamaro muri ivyo bibiri BAHEBIYAKE n'umuntu wa mbere twari dufise abegwa n'umuntu wa mbere twari dufise just imberewe ko ico kintu cha bose muzima yambara ukunye ona twende tugende mu gisagara tugende twende ona BAHEBIYAKE ona we twende akuna we akuna twende twende BAHEBIYAKE ndabakubita nibiki nimundeke tugende kujumbura tukujane kwa rojanti basi tukujane kwa rojanti igashitse je kweri je ibintu je vraiment ariko je ntaco mina ona BAHEBIYAKE umviriza je apana je ibintu byo kugwa iyo ni nkoyo yo sinko none ndakubari jewe juranze ndibaza juraze je ndi intare nyimba wasi ibintu byo kujana muri aka gashamba muri aka karere aka hagenye yajya mu nkonga hajya na ntari ibamwo nta kintu kibamwo kibi je nyamangani nimbaragasa ntaco ariko twigene umviriza BAHEBIYAKE nitwaje nabi Tupac nitwaje nabi nitwaje kugira ibintu bya nabi ahabwa ikintu gihari basi tuyage basi dutuje basi none we ndabona tuyage dutuje ico ni je kuko je shaka ndakujane mu gisagara dusubire acha yibyo oya je ndabona kintu wakindaba jewe kamera nuba bacita kamera tuyage rero duhuza basi tuyage kuko je shaka ndagusubize hehe mu gisagara uze tugende igisagara cha hehe mu rutana muri centre ngamurusi none je shaka tugende hehe mu gisagara ca Bujumbura where is problem zirahari ni nyinshi abantu benshi cyane bakurindiriye hari ayo nubaguma bavuga BAHEBIYAKE izo ndagara nyinshi zindindiriye Jess ino mu rutana ava indagara ziva hehe muri Tanzania ndagara nkeneye ko ziguma zinkurikira nyinshi media gushikiza sawa wayisigiye je mbananga n'umumama yitwa mama inyishu sasa mama inyishu probleme where is problem iti mama inyishu media niyo yakuroze media ni Sicilia canke ni Prince canke ni kakandi ka chancellor ni biki ivyo navyo urugazana amazina tabaho uko tumba anahuri ubana na mama inyishu ashe twangareho mama inyishu ona sinemera kandi ubu sinemera kandi ko mwinjira mu nzu yanje kuko nishi kintu je sindakizi naje namfise nka ugafyotora gato urandasa uwita isoro rimwe naje mbana nca ndagukubita
nibiki rero ushaka iki mbo twende tongeye kwanza tongeye wapi twicare basi je n'igiswahili je ndakizi twicare je ndazi igiswahili cyo muri Tanzania ndabizi abanyarutana baramaze kukwigisha dukeye probleme kwa twicare basi twicaye wapi sawa basi tuyage uyagi iki zana mahera ega je nditupaki c'est dollar mimi niko na dollar none heraba ngaha mu ngodo zana rero zana amadolari amajana 5 mu gisagara wasize y'amafaranga uzino mu rutana unafanya ko tiba hivi man petit qu'est-ce que tu fais sasa wewe bagiye uri na boss wacu mimi boss wako wewe ni uduhemba n'umushahara boss ni Mungu boss wako kandi jewe sindiko ndabatahura niko biri kutayikora sasa ni jambero neje ni jambero umbonye basi ahubwo so bwa mbere gusome ngo n'igipara none ikigipara basi byagenze gute kugira je navukanye n'igipara mubona aho bimeze gute navutse ntamishatsi mfise mu mutwe n'ubu na n'umushatsi numwe fise wana barawe ko wasaze bahebiya moi je suis musaza cyo kwa panje none kijya kintu base nakimanura ndakwe urupara rurayagagirana none uviriza rero ni mutahe je ngende kumandanya ibikorwa rero tugende basi twicare tuyage basi tuyage ibiki twaherukana kera ibiki tugende basi tuze gasoda pale je nywa inzoga yitwa umugorigori wawugurisha hariya kwa mama Zebiya hariya haruguru gatoya umugorigori inzoga ifise akamaro mu mubiri ifise akamara kahe mu mubiri ifise izana izanguvu z'abagabo kuko je muri inzu yaje ifise abagore baza bagenda binjira bagenda je ku munsi ifise nk'abagore indwi bose ba mama INYISHU bitwa ba mama INYISHU umwe ndamukubita isaha imwe agasohoka uwundi akinjira isaha imwe agasohoka uwanyuma ndamumara ko amasaha 2 none kubita ba mama INYISHU naco ni giki kuri we INYISHU cyumva nyene ni ça fait mu gifaransa ça fait réponse pour moi pour toi et tous les autres s'il vous plaît OK Jindumiwe no petit moi je suis mufaransa tu vois mufaransa so wakoze INYISHU umviriza qu'est-ce que tu fais ça ndiko ndavuga akakanu gacukashi akakanu ucukagiru nikigori n'urujumbu nakijumbu kirabura kiba kizigiye kijumbu c'amaganda usanga ngaha kimeze neza kiba kirabura ega je ndumurimi tugenda kwereka yari tusitupitachi none basi je nimba wamaze wemeye ko uza kungurira umugori gori 2003 tugende wemeye ko uza kungurira umugori gori 2003 nawe bawo wa 5 ndakugurira wa 5 tugende tumwe umugori gori tugende akirusha badirika sana umugori gori warahindutse cumuge urazi waramaze guhinduka waramaze kuba nabi wahindutse nuwakuvyaye n'ubwanwa ntugisokotse ubwanwa ntugisokotse ega nitungana kwa mwana je wewe ufise abana banga jewe barashari mu nda urabafise ngamu sawa icara ngari Bahebiyake sasa uko unaenda wapi none nushaka ko twicara je shaka ko twicara tuyage sasa je shaka ko twicara je nicare ngaha ku gatebe nawe mbona uri kururira ngaha ibyo shaka twicara ku gatebe ega agatebe niko bimeze je kwaza ngaho urumengo rwo kwansuzugura ngoma ndakuraba hejuru mu kirere umengo uri Imana kandi je mbashaka umuntu ndamurabuko ariko rero ngira ukure voilà wowe icara ngaha je nicare ngaha hejuru tuje tuya ntacurira turabe kunzi banyisha umeje je no kuri ndabona Bahebiyake karabaye akabarere gwako wambwawe je ndi imbwa none Bahebiyake none wakusa ni imbwa nyene icara rero tuyage Mr. Ikara nikikara yose urabona ndakwa voilà urumva Zakayo igihe Yesu yari kararengana yace yurira igiti Uwo kuvuga uri je ndi Zakayo Yesu wakoze ajishumete je ndabona iyi ni show ikomeye sasa shuka basi twende
wa mugori gori none we vipi wavuze ko uzigira amahera ikibazo ariko ikintu gihari bahebiyake nije shaka ndakujane tugende mu gisagara hari anye uje guhura n'inshuti zawe uje kuraba abantu bari bagukeneye nimba warasaze tukujane kwa Rojanje ndi umusazi ko bibone aho no uri umusazi kazima abasazi nibo bayaga iyi minota ibiri yose two turayaga uriko ragana n'umusazi ni je ndikoza nidaronde yundi kije nakurona none uruva rero ko uri umusazi asuvya jewe kubera iyo ndi baguma bambarira boss wanyarihe je ndi umubosi wande ko je bosi umubosi wanje ni Imana bosi w'Inyishu Media ni Imana none ugushika uno abakozi ba Inyishu Media bazoza barahembwa gute agashahara bazokaronka gute nibaze ndabayishamba hajyo urabana niyo tukiyo turagira nibaze barime hajya ndabayisuka zoce ndabahemba ndabona bakunze ba Inyishu Media je ndabona ni hatari bona shuka basi twende ndagukubita umubiti ushobora je ndi intare nawe ko bari kuva kare aka kantu kugumuzana ukunuku gasigurike yakama ibintu vuga byose bica ngaha bikaje hariya oya zimya kamera ijwa kamera mimi nishaanza kuona ija umengo ni kamera ndapona twende